igituma abanyororo kumabwira mu busho ni iki gikurikira. Harimo abantu bafashwe mu mwaka wa 2015 bagirizwa yuko icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu, abandi nabo kuba bari mu migwi ihungabanya umutekano w'igihugu. Nukuvuga yuko abantu bafashwe mu mwaka wa 2015 bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu gushikisa harimo abejejwe n'ubutungane, gushikisa harimo abakoze umunyororo barawumara, mugo gushikisa bose bari mu mvuto, nta numwe arekugwa, bose bari mu mvuto. Ikindi naco gituma abanyororo kumabwirirana n'abategetsi benshi bakuru mu gihugu bahambaye bitwaza amapete n'ububasha bafise mu gihugu buhangange, bivanga mu by'ubutungane bagategeka abacamanza abajeje abashikiza amanza yuko umuntu yejejwe n'uwahawe ikigongo cy'agateganyo atavayo kubera umutegetsi kanaka bafitanye urubanza ari baburana abihagazemo ataboneka. Umushikiranganje w'ubutungane ku munsi wa gatatu ari imbere y'abaserukira abarundi mu nama nshingamateka yaratanze ikiringo c'amezi 2 gusa guhereza tariki 20 ukwezi kwa gatanu ukwezi umwaka wa 2026, gisigura ko mu kiringo c'amezi 2 yihaye gushika itariki 20 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026 yuko abisabwe n'umukuru w'inama nshingamateka ari baserukira abarundi ko yikiringo ivyo bibazo by'abanyororo baguriye mu mabohero byaheze yihaye amezi 2 gusa. Nukuvuga yuko amezi 2 mushikanganje yihaye twe muri ajoto nico tugomba tuvuge ko dutanga umwehezo n'ukwerekana strategy inyishu yokorwa kugira ngo ikibazo c'amabohero c'abantu benshi mu mabohero bagabanuke, n'igituma amabohero harimo abantu benshi. Wagomba tubamenyeshe icambere ivy'umushanje yavuze, nabona benshi yuko muri ajoto yuko umushikanganje w'ubutungane naho bavuze yuko atanyishu bigira batora. Twagomba tumenyeshe abarongo igihugu cy'u Burundi, abagize leta, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, umushikanganje wa mbere, tumenyeshe abageze abatowe baserukiye abene igihugu, abashinga amateka, mukuru n'amashinga amateka n'abimuza amateka yuko umushikanganje w'ubutungane twe muri ajo tubona takosa afise na rimwe kuri ibi by'abanyororo bituma babeshi mu busho. Turavyerekana kandi turemeza yuko abashikiza amanza ari baprokire atakosa na rimwe bafise mwigwirana ry'abanyororo mu busho agasakisaki badahera kubabwira nta rwara bafisemo. Twagomaje tomora ikibi bituma yuko atara mu butungana ahubwo kugira leta n'inama nshingamateka n'umuza amateka ko babonye kari kibazo. Twebwe muri ajo tuvuga ati turahiriwe, rero reka tubereke umuti w'ikibazo w'uri n'inyishu yacu. Igituma abanyororo kumabwira mu busho ni iki gikurikira. Harimo abantu bafashwe mu mwaka wa 2015 bagirizwa yuko icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu, abandi nabo kuba bari mu migwi ihungabanya umutekano w'igihugu. Nukuvuga yuko abantu bafashwe mu mwaka wa 2015 bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu gushikisa harimo abejejwe n'ubutungane, gushikisa harimo abakoze umunyororo barawumara, mugo gushikisa bose bari mu mvuto, nta numwe arekugwa, bose bari mu mvuto. Abashikiza amanza babikoze ngo babarekure, n'umushikiza amanza bigerageje bacamukura mu kazi bacamwirukako. Nukuvuga rero ico ni kibazo ca politiki. Dusaba yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari wagifata mu minwe kugira ngo abo bafashwe mu mwaka wa 2015 ntiboguma buzuye mu babohero, amabohero atagabanuka kubera bo nibagifate mu minwe, nimba ikibazo ca politiki bacige, nta bintu biguma hahandi. Itumire nk'abandi muri Gatolika nkuko vyamena mbere hose ibimere ko mu myaka yose ibintu birahinduka. Nibakore abo bene wacu barekuwe
bejejwe n'ubutungane tweza amategeko bari kugwe nyimba ari inyigisho bazibigishe, kuko ndazi neza abantu bagirizwa ibyaha byo mu mutekano umushikiza manza barikuye bacamiruka. Urumva n'umushikana n'ubutungane ntavyo bishobora. Leta rero n'amashyiramateka nibakoranire ko bavyige ico kintu kive mu nzira. Ikindi gituma amaboya aguma yuzuye ni ikintu cerekeye viole, gufata ku nguvu. Gufata ku nguvu, abantu bafasha ku nguvu abantu, nta mushikiza manza n'umwe ari cyangwa umutungane ashobora kubarekura. Nagahamenyesha yuko kuri iki cemenyesha aho umutungane umushanje ubutungane n'abajeje ubutungane mukuru wa Sena yuzwa, ndetse n'abacamanza bose n'abashikiza manza ba Republika n'abakuru bakuru, ndetse n'abatwaye n'amashinga amateka n'abatwara igihugu, umukuru w'igihugu n'umushikanje wa mbere yuko hasigaye hari montage strategie ya viole. Abakobwa benshi n'abagore bazanye ikintu cha viole, gufata ku nguvu nk'igwanisho c'amanyanga. Uno munsi abantu babana basangiye ububibe mu ngo, mu gihe badahuza, umwaca ko avuga ati ujya mwana wanje yakorewe viole n'ujya mu papa baharya, kubera umvise ari viole baca bashira mu mvuto atagisabwe agaca herayo kandi abeshegwa. Aha twagomba rusabe ku bintu bya viole biriko biratuma abanyororo buzurana mu busho, kandi abacamanza n'abashingwa manza birabananiza. Nibadushireho novuga icuma gipima umukobwa by'ukuri yakorewe viole, kuko nk'umukobwa amaze kutabakira isugi cyangwa umugore yabaye n'umugabo yarayibonanye n'umugabo ucacaje kubona n'undi mugabo avuga ati bamurija furambi, biragoye kubona kuko adaheje gukora amabanga. Turabe rero ibintu dukore abana hagati y'akazira muntu n'ubutungane bwere kuri bose. Ikindi naco gituma abantu bamagurana amabohero ni ikintu cy'ubwicanyi kimonogoje. Hasigaye ubwicanyi butandukanye mu gihugu, aho abantu bamaze imisi batogwa bicwa, amatohoza bagaca bafata abantu batandukanye, akaba amatohoza hari n'amatohoza adahera, aguma uko nyine adahera bavuga ko byagenze. Kandi naho hari ikindi cy'ubwicanyi gisigaye kiri mu ngo cyane kimonogoje, hasigaye hari ubwicanyi, abagore basigaye bica abagabo cyane n'abagabo basigaye bica abagore cyane. Ivyo biri mu bituma amabohero aguma yuzuye, ko ari ibyaha bigoye. Ikindi naco gituma abanyororo baguma bagwirirana n'abategetsi benshi bakuru mu gihugu bahambaye, bitwaza amapete n'ububasha bafise mu gihugu buhangange, bivanga mu by'ubutungane bagategeka abacamanza, abajeje abashikiza manza yuko umuntu yerejejwe n'uwahawe ikigongo cy'agateganyo atavayo kubera umutegetsi kanaka bafitanye urubanza ari baburana abihagazemo ataboneka. Ndagomba besha yuko bajya bose muraburana ubapfiriye cyane bapfunzwe, usanga ari umutegetsi kanaka w'amapete cyangwa hambaye mu gihugu bashira umunyo kuri imbere cyangwa umutaba imbere, mugabo inyuma ariko umushikiza manza agobye kumurekura bakamwirukako abategetsi cyangwa kugura cyangwa kukamitaso. Abacamanza bagategeka abacamanza yuko bacubanza uko bashaka. Rero turasaba yuko abategetsi bareke ubutungane bwigenge, koko bareke gutegeka no kubwivangamo bitwaye ico bari, kugira ngo tubandanye tuje mu butungane bwo. Ni ikibazo c'abantu bariko barabuze mu mabohero bafatirwa ikintu cerekeye izahabu kwimba ubutare, babaye benshi mu busho. Fraude y'ubutare ni benshi, biri mu bintu batuma abantu buze mu busho. Ikindi naco gituma busho bwuzura n'abantu bagirizwa ibyaha bihambaye, usanga bagirizwa ibiturire, kunyuruza amatungo y'igihugu, guhohotera abantu, mugabo bagaca bagira influence, bagaca bagira ingufu nyinshi mu bacamanza, bagaca baba ikigongo cy'agateganyo cyo bakabarekura. Mugura ibyaha bagirizwa barashobora kurekurwa, abashimwa bashikiza manza bagashaka kubarekura kubera baye ibyaha bagirizwa. Hagacaba inyinyurana hagati y'abajiji n'abaprokireri, abakuru mu masentare n'abashikiza manza ba Republika n'abakuru. Hari ikindi naco gihambaye kiko kiratuma abanyororo baguma mu busho batagabanuka.
hari ikintu mutari bwamenye, hariho agasysteme bita remplacement du nom. Hari agasysteme gakorerwa mu busho abatwara amabohero n'abo bitwa abajejwe mu mabohero by'amategeko bitwa ngo bureau secteur juridique, barafata umuntu afise icyaha gitoyi, nk'umuntu afise ideni y'imiliyoni 3 ari mu mbuto nko kumusaga, harya muri batwara amabohero bagaca bavugana n'umunyororo afungiwe ibyaha bihambaye nko kwica umuntu, viole n'ibindi bihambaye mu gihugu, agaca atanga amahera kubo mu ibohero. Akora agasysteme gashara twubuye ko turafise abantu 18 byagendeye uko, bagaca wa wundi afise icyaha gitoyi y'imiliyoni 3 umuryango ukamurihira kugira cyavayo bahejeje kuriha, bagize baraza kuraba umushikiza manza soye manda yo kumurekura. Uwari Yohana arikuwe agasanga rya zina ryiwe hari undi Yohana yarirekuweko, wa wundi yari kugwa yishe umuntu y'ibiyora akaca yihungiramo murekuye kwizina yishe umuntu, agaca ari kugwa kwizina ry'umuntu ari ideni yitwa Yohani. Memeno abavyeyi babandi bakabahindura bagahindagura yitwa Paul bagaca bita Yohani, ari mwene Salvatore bakamwita mwene Karoli, agaca agenda mu kibanza cy'undi muntu mu mabohero nivyo biko birakogwa n'abatwara amabohero cyane. Hari abantu baga mu mbuto bavundiyeyo barishe vyose bejejwe mugada ashaka kurekurwa kubera izina ryiwe na nimero y'idose yiwe hari kuwe ko mundi muntu yatanze amahera mu kibanza ciwe. Iki naco gituma abanyoro kumagurirana n'abantu usanga basangiye amatungo no munsi. Hari abantu bazana amasosiyete bashinga amasosiyete amahinguriro amashirahamwe bakajamwe bagatunga kwa migambi, haje ko imigambi agatunga hacaba abantu bari kumwe bihanganye kugira imunyage bacagira montage bagacamwagiriza icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu, bagacamukubita mu mbuto muri documentation yejeje, bagacamukubita mu mpimba ubutungane pariga cyakira urubanza bagacamweza mu mbuto ntaropfa avuyeyo kubera yari umwagisiyoneri bashinze ishirahamwe cy'isosiyete cyangwa ibitaro, ntaropfa avuyeyo mpaka babinyuruza bitwaye. Ivyo biratuma nivyo biri mu bintu abantu batavayo kuko abantu baguma bazirika. Wagomba tuvugane rero mbeya kugira ngo inyishu ni muri acho twagomba gutanga inyishu rero yibi tudondaguye nibigi n'amashinga amateka yagize mu bamwe bahaya ko mushikana n'ubutungane cyotuma abanyororo bagabanuka mu busho. Muri acho tubahe solution strategie gukoresha kugira ibintu bihagarara. Twagomba rusabe ko hashingwa umugwi wigenga kandi wuguruye ugizwe nabo mu biro by'umukuru w'igihugu, mushiranganje bw'ubutungane, mu buyobozi bw'abatakazi na muntu n'ubuyobozi bujejwe amabohero, harimo abo mu iperereza, harimo abashikiriza amanza, harimo bajejwe agatakazi na muntu mu bigihugu by'agatakazi na muntu CNDH n'amashirahamwe ahana agatakazi na muntu atabigamiye, kugira ngo bace bakora ibi bikurikira. Kugira ngo bace basaba, bace bagenda mu mabohero yose y'igihugu basabe abatwara amabohero kugira urutonde kwibohero yose abafungwa bafise, ibohero yose yerekane urutonde kw'abapfunzwe bafise, ni umwe wese berekane dosiye yiwe eta igezeko, umwe wese berekane idosiye yiwe eta igezeko, ruvuga mu Kirundi aho umwe wese icyaha yagirizwa nyimba hari wejejwe aboneke ko yejejwe mugabo akiri mu mvuto, nyimba ari waciriwe guherayo biboneke, nyimba waciye imyaka 10 biboneke, igihe yinjiriye cyo tubona n'umunyororo asigaje gukora wari we ukungana, cyo tubona n'abantu
bafise barose ikigongo cy'agateganyo bakiriyo cyo twiga kubera iki bakiriyo cyo turaba abagifise imanza ziko zirabundanishwa bace bashirako n'amasentari n'amaparike izo manza ziriyo kugira cyo zikurikiranwa zicibwe kuko harimo n'izinyegezwa umuntu akuma mu mvuto urubanza rwa 5 atawumuranisha ku nyungu za bamwe ikindi naco twagomba tubabwire cyo binyishu nuko umucamanza wese ubu dufise icyo bitwa jije unique umucamanza wese ku kwezi yerekana imanza yaciye agaca yerekana n'ingingo zafashwe akerekana n'imanza taracibwa agaca yerekana kubereka atarazica kubereka atarazica muri procureur muri parike yiwe atwereka ati muri parike wanje abapfunzwe naba abaci imanza bafunzwe naba abafise ibyaha bingana umwe wese kingana gutya nuko abazore kuva muri ukwezi bangana ubajije umunyororo abona arekuye muri ukwezi naba abona haye abaha ikigo cy'agateganyo naba cyo tubona ati mugabana acerekana ku rukiri muri chaque parike muri parike yose urutonde rw'abateza kurekurwa naba abari bararekurwa kubera ikashikiriko bashaka mu kontrol aho turahejeje dusanze umuntu yase kurekura abantu umunyoro waraheze utungane bwaramurekuye ntarekugwa akamara umunyoro ntarekugwa akezwa ntarekugwe agahabi ngoco cy'agateganyo ntarekugwa uwo muntu umuprokerera acafuta dusanze nabo nakivuze dusanze ari ibihangange mu gihugu bibuza kimanza abantu barekugwa nabo bashira kati ni naka general naka ministre naka igihangange naka yambujije ko naka ndamurekura cyane naho kubera cyane abutonde abego bya politiki hejuru barambujije sinzo barekure cyo tumenye ukuri ntibase cyo tumenya ko ubutungane cyo tumenya ko abashikiza amana cyangwa abacamanza bankakurekura abantu kandi bararekura cyo tumenye ko ahandi hantu hazanana iyindi message ibabuza ntituhabire usanga dutakw'inkubire bamwe kumbe tubaziza ubusa abategeza kubikora aribo babagiriza ngo bakora nabi aribo kandi bagaruka bakaboroka nagisubiyemo icademi abantu bapfunzwe 2015 bagize guhungabanya umutekano w'igihugu ndageherejeko ndacungereko no kuja mu migwi guhungabanya umutekano w'igihugu ndababwire ibice 40% nibo bari mu nibo n'ubu batuma ubushobozi kuko bararikuba bamwe abandi barameze mu nyororo n'ubakumanya rero leta ni iki cyo kintu tukoreshe basi bakoreshe system ya politiki bacike bagira ikigo batumarira iniga z'igihugu bije ziguma zinjira amabija guma amavote amafaranga yo kubasa amahanze amabarabara ibitaro amashuri babigisha baguma baje hanze kurondera akazi kubera gashaka katameze neza batwigishije abana bayabahe none bega hawa mahane none cena mavuga bare mukuru w'igihugu umuvyeyi umuvyeyi w'arundi bose nagira ikigongo bara udirika na kare 2015 nyiri cyo mukuru w'igihugu Pastor Yishimiye yari bwatwara igihugu cy'u Burundi ari bikomanda yiwe nagira ikigongo abana b'u Burundi hama bigishe moralisation baje guteza imbere igihugu mu bavyeyi none turaba Kristo no yuko Burundi cybateye ku Mana cyasize Imana imbere na Imana ivuga ati mubari ababagire nabi umuntu abasengere